abajene turarushe, turarondera hirya no hino, turakora cyane ariko ntacyo turonka. Ariko rimwe na rimwe ugiye umujene ko gutera imbere bishoboka niyo utoba uva muri ya miryango isanzwe itunze, cyane utoba waragiriwe amahirwe kugira ngo ushobore kuba wopostira mu mapayeje no mu bindi bigo bishobora kuguha imfashanyo kugira ngo ushobore kuba wotangira imigambi yawe, bakubwira yuko bishoboka. Ndetse rimwe na rimwe iyo ubwiye umujene yuko ushobora kwironderamo ingorane ndetse ukironderamo n'igisubizo, akubwira yuko bidashoboka. Akubwira kandi ko mu gihe womuha amahera yokwereka icyo ashoboye ndetse yotera ajya imbere, ariko kandi yirengagiza ko atari amahera azana umugambi, ahubwo umugambi niwuzana amahera. Muri uru ruhererekane rw'ama episode ndetse bigiye bigabuye mu vyigwa, abajene bazokwitanga kunkurikirana, bazogenda bunguka ubwenge. Ni gute shobora kwitangiriza umugambi? Ni gute shobora kwishyiriraho intumbero? Ndetse ni gute norondeza umutahe wibanze? Kubera yuko iyo ukiri umujene uba ufise inguvu ndetse uba ufise n'umwanya, ariko nta mahera uba ufise. Ariko kandi iyo umaze gusaza uba ufise amahera n'umwanya ariko ata nguvu ufise. Gwaruka, uyu niwo mwanya wo kwitegura tugatangira ibikorwa by'iterambere, natwe tukaja imbere. Uyu niwo mwaka w'amahonda, uyu niwo mwaka w'amahoro, iterambere. Uyu niwo mwaka nasinyiye yuko utazosiga uko wasanze. Intambamyi ni nyinshi ariko ndazi neza yuko tugiye gutera tuja imbere. Kurikirana ibi vyigwa. Mwiriwe canke mwaramutse bivanye umwe wese naho ankurikirana aherereye. Kuri micro Elize Venal, coach en développement personnel et communautaire, byose bikaba mu Kirundi. Ariko kandi rimwe na rimwe tukazogenda ducanganya n'indimi mvamakungu ariko zorohereza buri umwe wese kuba yogira ico atahuye. Tugiye kuri episode ya mbere, icigwa ca mbere, aho wamaze kugera muri empire des idées, muri royaume de l'économie, de l'éducation financière et de nouvelle génération. Urahawe ikaze. Dutangiye n'icigwa ca mbere kiza kutwerekeza neza na neza ku cigwa c'inkona. Inkona niki? Nakahe kantu twokwigira ku nkona, kandi niki ibi vyigwa bigiye kudusigira? Duhere kwigira ku nkona, umwami w'inyoni z'ikirere. Igihe twigiye ku nkona nk'abantu turibaza tukisubiza muti ego nivyo, inkona n'inyoni muri nyinshi mu biguruka ifise imico n'akaranga biyitandukanya n'izindi nyoni, kandi ifise imico yihariye. None jewe ndiki kandi ni giki kintandukanya n'abandi bantu? Turayizi kuri ibi bimenyetso: ubushobozi, ubwigenge, no kwikwiza hamwe no kwiha agaciro mu kudafatafata. Ushaka uvuge ko inkona ari nziza, ifise umwete, itewe ishema no gufata icemezo kizima ku buzima bwa buri munsi bwayo. None ni giki gituma iyi nyoni igira agaciro ndetse kiremwa muntu nawe akaba yoyigira ko ibitari bikenya? Nuko uko yitwara bigira isiguro nini ku buzima bwa kiremwa muntu, kandi ni nabyo twihweza ndetse tukimika mu buzima bwacu bwa misi yose, cyane cyane
ku myitwarire n'imiterere yayo. Inkona nitambatamba hirya no hino irondera ibifungurwa byipfishije, irihigira indya ikarya umuhigo wayo kandi ikawurya ukirimwo ubugingo. Ibi ntibisigura ko yoca ipfa igihe iriye inyama y'ibyipfishije, oya haba namba, ahubwo ni imyitwarire n'agaciro igenderako. Iyo ni inkona, natwe turi abantu. Kuba inkona imeze uku ntibyikora, ntabwo byizana, ahubwo ni ingingo yifatira. Ku myitwarire n'imiterere yayo, attitude et caractère ari nabyo biyitandukanya n'izindi nyoni. Ikibazo ni iki ngo nzosiga iki? Uzigisha abana bawe iki ko ingeso zawe byase ko uziheba, ubuzima bwawe akaba ari uniforme ku bandi? Shaka kubaho uku, shaka kubaho nka kanaka, nkeneye inzu iyi, nkeneye iyi telefoni, nkeneye kwambara nk'uko kanaka yambara, kandi uzi neza ko mudahuje ubushobozi bwo kubaho, ndetse nta nubwo munafise akazi kamwe na source de revenu, ntabwo zinganya ubushobozi. Gira akamenyero keza ko kugira discipline iguhesha kugira inyifato n'imiterere myiza, kugira uzoronke ico ushaka mu buzima bwawe. Mujene, ushaka iki? Uyu munsi uri ku ntambuko iyihe, ndetse wifuza kugera hehe? Indero ni gukora igitegerezwa ariko kinyuranye nuko wiyumva canke ubayeho. Aha sinzi yuko uza kuntahura. Wumva ukenye ariko ushakira ubutunzi mu busuma, uko kwiyumva ko ukenye kandi hari ibyo ubura mu buzima, nibyo biza kuguha inyishu y'imyitwarire uza kugira muri quartier n'imbere y'ubutunzi bw'umuntu runaka. Discipline uza kugira niwabona itunga ry'ubundi, cyangwa inspiration uza kugira, nibyo biza kuguha resultat itandukanye. Uko boba ubayeho kose, nimba udafise indero muri wewe, discipline, ubuzima bwawe bufise garanti ntonya, kuko niyo upfuye barihutisha kukwibagira, kubera yuko baba biruhutsa mu kibano bakavuga ati ahwi si twe tubonye kituvuyeko. Ikindi, ibaze nawe kurekura amahera yawe, inguvu n'umwanya mu gushira ubuzima bwawe mu kaga. Niki gituma ugeze aho uri? Imyitwarire yawe, indero, hamwe no gutakaza buri munsi opportunity, kubera yuko utazi kwifatira ingingo. Inyifato n'imiterere ugiye kugira bizoguha gutsinda kandi vuba cyane nk'umujene, bizoguha insiguro nshasha ku buzima bwawe. Felicitation, woba ugeze hano ku musozo w'iki kiganiro, episode ya mbere, icigwa cya mbere. Ndagusabe noneho guhindura imyitwarire, guhindura ibitekerezo. Ntuvuge ngo navuye mu muryango uyu n'uyu n'uyu, jewe sinshobora gutunga, jewe sinshobora kugera hariya. Oya, kubera yuko uzi ko uva mu muryango ukenye, guhera uyu munsi nibyo bigiye gutuma uba umubosi 2026. Utandukane n'ubukene kubera yuko bifatiye iyindi ngingo. 2026 ni je namwe, kandi tuzishima ku mpera ya 2026 kubera yuko tuzoba dutangiye kwamura ibyamwa
bingana n'ibyo twarondeye. Uri mushasha uguye kuri iyi channel? Ku by'ukuri ntukekeranye no gukora sabone, partage na commentaire. Tubandanye tubana no muri ibi vyigwa we abandi bajene kugira ngo nabo bashike muri Empire des Idées, aho tuzogenda dusoma ibitabo bitandukanye, aho tuzogenda ndabapropose za imigambi mushobora kuba mwokora, aho nzogenda afasha abajene kwihangira imirimo. Ibyo bizotuma uva mu kwigunga no kutabona ko bishoboka, kubera yuko bose batangirira kuri zero, from zero to hero. Nawe pambana ukore cyane, ariko ugire imyitwarire myiza ndetse na discipline, bizotuma ugera kure. Uko bimenyerewe kuri micro Elise Venal, n'aller ni à gauche ni à droite, allant lentement jusqu'au rendement. Merci beaucoup, à la prochaine occasion.